Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ngo ziriko zirafatirwa bamwe mu bategetsi bigize ibihangange mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru turaza kugaruka kwibogozwa rya Procureur General Felicite Nishemezwe aho yaraye abogojwe mu mabanga n'umushikiranganje ubutungane Artemone Katihabwa, aho kandi yaraye agenye vy'imfata kibanza umushikiriza manza mukuru akukira Cour d'appel ya Gitega umupfasoni Rita Francine Ntirampeba. Nukuvuga ko Procureur General yahahora ariwe Felicite Nishemezwe yahagaritswe mu mabanga nkuko tuza ku ubigarukako. Muri iyi myaka ibintu vyabandanije kuba bibi cyane kuko hari imvugo riri kirakomera mu Burundi muri kino gihe. Kwitwa inshuti ya Angelina Ndayishimiye byari vyarateye bihinduka ubudahangagwa mu gihugu. Mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abanyamafuti birata ko ari abakozi b'iperereza. Aturazi njewe icondi. Urazi ko nkora mu iperereza. Iyo ndavyumvise vyahora bintwenza kuko umukozi w'iperereza akomye n'ubutazwi. Mu bisanzwe uko ntikwari ukwigamba ko bazi akazi k'iperereza, ahubwo baba bigamba ko bashoboye kukwica atankurikizi. Ni rero havuye imbonera kure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi nkuko bitangaje kumva hariho abategetsi bagiye bariha amazina y'ubuhizi, abandi nabo wasanga biyemera ngo bakorana na Adolphe na General Adolphe, abandi bakita abo kwa Mutama. Mu ntwara President Ndayishimiye rero abantu ntibacigamba ngo ni ibihangange. Mu gihe umukuru w'igihugu yarasigaye amaramazi washatse wese kandi akabikorera ku mugaragaro, abategetsi bose batera bagira ubwoba ntawuzi umunsi n'isaha azokwambara ibara. Ngo ubu ukomeye rero yifukanya abona Angelina Ndayishimiye. Muti kuko dutanguje ibi byose muraza kuvyumviriza muri ano makuru. Tugarutse gato kuri Felicite Nishemezwe yari Procureur General Igitega, uyu yakora ivyo ashatse vyose atankomanzi. Ni mu gihe amwe mu mashiramwe aranira gateka kazi na muntu bari bamaze kuvuga amarorerwa yiwe atari make ko ariko ko ari ntakogwako. Procureur General afatana n'umunyororo yagirizwe icaha cyo kugandagura umuntu agaca mu bubasha budasanzwe harimo bwo gusohoka ibohero ahashakiye kugeza naho aje gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara. Wa munyororo vyashika kagirizwa kwica undi munyororo, Procureur General akamufukira akirukana abanyororo bose babimwagiriza akabarungika mu yandi mabohero. Procureur General yanka kurekura umunyororo arwaye kandi yejejwe n'ubutungane agasora uruhusha rwo kuja kwivuza aruko yumvise ajeje gucikana. Procureur General yavuzwe mu biturire biteye isoni ariko abandi bagahanwa we akaguma ari ntako wako. Mwijoro ryaheze nibwo hagaragaye igihano nyaco yahawe n'umushikiranganje amukurira. Kuri Felicite Nishemezwe ubu kandi yariko yigamba ubudahangagwa wakaguma ari ntakogwako. Mbere ngo kubw'ubucuti na Angelina Ndayishimiye yari yaratanguye kuja arabwira inshuti n'abagenzi yuko agira abe umushikiranganje ubutungane, ivyahavuye bimuta ku amazi. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru cyane cyane kwibogozwa ry'uyu yahora ari Procureur General wa Wigitega ariwe Felicite Nishemezwe. Fyenda subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngacu Burundi hanze imbebezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Procureur General Felicite Nishemezwe yaraye abogojwe mu mabanga Igitega. Ni inkuru nziza cyane ku bantu batari bake cyane cyane Igitega. Mu ngingo yiwe ya numero 5 busa bare 5 busa yo kwigenekerezo y'indwi munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 umushikiranganje Artemone Katihabwa yaragenye vy'imfata kibanza umushikiriza manza mukuru akukira Cour d'appel ya Gitega umupfasoni Rita Francine Ntirampeba. No kuvuga ko Procureur General Felicite Nishemezwe yahahora ayahagaritswe mu mabanga. Procureur General Felicite Nishemezwe yaravuzwe kenshi cyane mu mabi yamuranga, gupfungira abantu busa
kubamaza amezi menshi atigeze abajana ku mucamanza, kwanka kurekura abahejeje umunyororo be nabejejwe n'ubutungane n'ibindi. Yaravuzwe cyane kandi ku migenderanire idasanzwe yari afitanye n'umunyororo Japhet Atibu mw'iboro rikuru rya Gitega. Ivyatuma Atibu yigira ivyo ashaka vyose kugezaho yahagarariye igandagurwa ry'undi munyororo mu mwaka w'ibihumbi 2023 babanje kumukubita ngo bariko baramukosora. Felicite Nishemezwe yavugwa kandi mu biturire aho benshi yoba yabaka amamiliyoni kugira bari kugwe. Benshi bakibuka kandi urupfu rw'umunyororo Meve Shugwe y'Imana yapfuye ku igenekerezo ya 25 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 kubera Felicite Nishemezwe yanse gutanga urusha rwo kugira Meve Shugwe y'Imana aje kwivuza kandi yari amaze kwezwa na sentare. Yumvise rero Meve apfuye, Felicite Nishemezwe aca anyarutsa gusohora uruhusha rwo kumujana kwa muganga. Yanse kuruma akomeye ashima kurumuha yamaze gucikana. Felicite Nishemezwe turiko turavuga yaraye abogojwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Yari amaze imyaka yiyemera ko atawashobora kumunyiganyiza kubera ubucuti afitaniye na Angelina Ndayishimiye. Bamwe yaranababwira ko yari yimirije kuba umushikiranganje w'ubutungane. Ikimuhumiye na yandi manyanga yoba yarakoze muri dosiye y'ifungwa ry'abanyeshuri bo kuri Ecole Green Hills y'Igitega. Ni dosiye imaze iminsi ivugwa cyane aho umushikiranganje Artemone Katihabwa wenye n'ubwiwe yarinze kubijamwo kugira abana barekugwe. Felicite Nishemezwe we yari yatsa amahera menshi abavyeyi abayenda ko aca arekura abana, ariko aca arabajana mu ibohero rikuru. Hari umuntu ngakugwa mu mabanga abanyagihugu bakiruhutsa. Uyu mushikiranganje ko uyu mukenyezi turamukengurukiye cyane, nkuko kandi yaramaze akura abandi ba procureur bacinyiza abanyagihugu nakomeze birakenewe muri iki gihe. Ni mu gihe kandi muri aya makuru tubandaniza ku yindi nkuru iri kavugwa. Ni inkuru y'umuntu ashobora kuba yaratawe mu mutego w'iperereza. Ni mu gihe we ashimira Pacifique Ninazwe ku butabazi yamukoreye. Uti jewe warashikirije inkuru irankora ko eka mbere novuga ko yankijije. Ni inkuru y'umupolisi yitwa Hassani ahandi naho akita Love akora muri PCR. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2022 aho namumenya. Nari ngiye kurondera permis de conduire. Kubera yari yihuta bivanye n'ico nayironderera naremeye ndatanga igiturire ku mushefu 700 vy'amafaranga y'amarundi. Niko gucarira ntwara kwa Hassani kugira nkorere ibisigaye nko kuzuza formulaire na capture ya foto. Uwo munsi nari ngwaye ntameze neza. Rero Hassani yarabibonye nukuri yaramfyinishije ku buryo mvuga nti uyu mupolisi ari mwe gute. Yaratandukanye gose na bamwe tumenyereye barangwa na brutalite irenze. Hassani yaciye anyereka aho nicara. Nukuri niwe yaguma akora vyose, nagurutse ajanye kumfotora. Numva ndamukunze gushika naho duhana nimero ya telefone. Ndakurahiye umubonye ari très éloquent, de gentil, aganira neza kandi numugwa neza. Ntushobora kumuha ko akorana n'iperereza. Imana nagize ni twari bwahane adresse. Urumva niho twari tugitangura ubugenzi. Mbonye inkuru mwanditse ko nkabona no kuri YouTube inkuru ivuga ukuntu yamaze abantu narajugumiye sinashobora kuvyemera. Ubwenge bugarutse natenda mu broka hose twavuganira warankebuye pe nzokuyaga hose. Uyu mukunzi w'urubuga rwa Pacifique Ninazwe akaba kandi yatumye benshi bibuka inkuru Pacifique Ninazwe yari yasangije abakunzi biwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 yari yerekeye amayeri y'umupolisi Hassan Mohamed Yitazira Rove. Uyu mupolisi akorana n'inzego z'iperereza mu guta mu mitega batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bace banyuruzwa. Amatwi yamusumiraga nuko nubu bikibandanya. Ubu bamwe yababwira ko yitwa Clovis yoba yaravuye muri PCR aja muri brigade antimeti asigaye arungikwa no hanze nko mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania kubesha ko hari kiroberi bariko barashinga. Ibi bikorwa bigayitse akabara bikoranaga kandi na Lieutenant Colonel Noel Banyenza ko afatanije na Colonel Alex Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Reka iyi nkuru tuyigaruke ko nayo kuko benshi bacumva ivyi nkuru nabo bipfuje ko ibagerako. Mukabuvugana n'uyu mupolisi uriyubara cyane. Biragoye kumenya izina ryiwe ry'ukuri. Hamwe twasane ni mubona ahandi twasane Mohamed kandi ahandi akiyita Mohamed Love.
akoresha amanimero menshi cyane ya telefone kandi ayahindagura inshuro nyinshi. Hari nimero 8 amaze gukoresha zo mu bihugu bitandukanye nka Arabia Saudite, u Rwanda, Uganda, Kenya, Zambia n'izindi zo mu Burundi nka Econet, Leo, Smart ndetse na Lumitel. Umusanga mu magurupe ya WhatsApp atagira igitigiri. Henshi arumviriza ibiyavugirwamwo agaca atangura kwandikira abantu inbox akabagira abagenzi cyane cyane abo yibaza ko badakunda CNDD-FDD. Numwe mu bahoze bagwana muri FNL, ari nayo mpamvu umugwi wa mbere akurikira kandi aronderamwe abagenzi arabahoze bagwana muri FNL. Ni nawo umugwi kandi amaze gutangamwo benshi bakabugwa irengero. Aramaze gukora mu makambi menshi y'igipolisi aho tumuzi cyane muri API no muri PCR. Abo agira abagenzi bose abaganiriza ivyumviro vyo kugwanya ubutegetsi, abatamuzi bakaja nago. Reka tugaruke kwinyuruzwa rya Theogene Nsengiyumva, Jean Berikimasi na Kirutimana ndetse na Ferdinand Muterateka muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2018. Abo bagabo batatu bose n'abanywanyi bakomeye ba FNL ya Gwasa. Theogene Nsengiyumva yava ku Musaga yarajije gisata cha science politique kuri Université du Lac Tanganyika mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yari yaratowe mu nama mpanuzwa jambo ya komine Muha mu mwaka w'ibihumbi 2017 yarapfunzwe hanyuma ararikugwa nyuma y'umwaka. Yari umuntu akurikiranwa cyane n'iperereza naho yavukana n'umwe mu bakozi b'iperereza azwi ku izina rya Jodase. Jean Berikimasi na Kirutimana yari mu batowe kurongora quartier Masama ya zone Kanyosha. Ferdinand Muterateka nawe yari umunywanyi akunda cyane FNL ya Gwasa. CNDD-FDD yashaka gufuta FNL mu buraro ku bw'igisagara ca Bujumbura, ari nayo mpamvu yahama cyane abatoye muri ako gace. Kwigenekerezo rero ya 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2018, umupolisi Hassan Nimubona ari we Love yahenze abo bagabo batatu ngo bahurire mu kabare ko mu Kanyosha hafi yaho bita kwa Mustanteri. Hari ubutumwa budasanzwe yavuga ko abazaniye nabo bari bamufata nk'umuvukanyi basangiye urugamba. Haheze akanya bari kumwe bagiye babona imodoka zibiri zo mu iperereza zibashwaramwo, babaryamika hasi babambika amapingu barabajana. Kuva ubwo nta kayambu kabo kiretse Hassan Nimubona yabandanije akazi kiwe kuri kwamye. Abamubajije uko vyagenze yabishiye ko yasanze menote yiwe itugaye neza, hanyuma bageze ku kiraro cya Kanyosha arasimba ava mu modoka aca ico atishura n'ingene batasubire kumurondera kandi ari umupolisi azwi, ahubwo akabandanya akorera mu ikambi yacungera Perezida Nkurunziza. Tukabandaniza kandi kwinyuruzwa rya Metusera Hatungimana muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2018. Murantunge ibihumbi 2019. Muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2019 umunyeshuri Metusera Hatungimana yariga kuri Lycée Kanyosha yaragirijwe ko ari we yamanitse ivyandiko bidasinye tracte vyaboneka ku biti vy'amatara aho mu Kanyosha. Izo nyandiko zavuga nabo ubutegetsi bwa Nkurunziza. Abakozi b'iperereza baraje gufata Metusera Hatungimana baramubura. Metusera abonye bikomeye aca atabaza inshuti n'abagenzi bari barahunze igihugu kugira ngo bamufashe kuronka impapuro z'inzira nawe nyene abone guhunga. Abo yatabaje rero bari bahoze bagwana muri FNL, baca batabaza umupolisi Hassan Nimubona ari we Love Mohamed nawe aremera kubafasha. Kwigenekerezo ya 14 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2019 mu gatondo niho Hassan yahura na Metusera kugira bace baja kuri PAFE. Bapfuye guhura, Metusera Hatungimana abarafashwe n'iperereza. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka. Wanyuma bavuganye kuri telefone yari Hassan Mohamed. Metusera yarafashwe, Hassan ntigeze akomwakomwa, ahubwo yabandanije kuba mu ikambi yacungera Petero Nkurunziza. Uwo munsi nyene bamaze gufata Metusera Hatungimana, Hassan ari kumwe n'uwundi mubisha wo mu iperereza yitwa Fabrice bagerageje gutega abagenzi babiri ba Metusera birabananira. Hakavugwa kandi iyindi nkuru y'inyuruzwa rya Thierry Niyonkuru. Uyu Thierry Niyonkuru yamenyaniye n'umupolisi Hassan Nimubona ari we Love Mohamed muri groupe WhatsApp yitwa Carrefour des Idées. Iyo groupe abayirimwo bitwa ko bahana amakuru ku buzima bw'igihugu bakagira nico babuvuze ko. Ni gutyo rero Hassan na Thierry bavuye mu vyiyumviro vya groupe batangura kuganira inbox. Mu nyuma batangura no kugenderanira. Thierry aja nago ngo yaronse umugenzi nyawe. Kwigenekerezo ya 6 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 Thierry Niyonkuru yaherekeje umukenyezi wiwe n'umwana muri commune Rutegama araheza amara y'imisi 4. Kuwa gatanu hari ku munsi wa gatanu igenekerezo 10 Nyakanga Thierry yagarutse mu gisagara ca Bujumbura. Imbere yo kugaruka rero Thierry yaronse telefone Hassan Nimubona amusaba ko yo muhitanira
intumbaswa. Ivyo bintu ntibimenyerewe ko umugabo atuma abamuzanira intumbaswa, ariko bikaboneka ko yamutumye ikintu c'amafaranga make adashobora kumuhakanira kandi catuma bategerezwa kubonana agarutse. Thierry Niyonkuru yashitse kuri Gare du Nord isaha 10 z'umuhingamo, aramenyesha umuryango ko ashitse Impore, aca arahamagara Hassan Mohamed Love kugira muhe za ntumbaswa ziwe. Amakuru akavuga atangwa na Hassan akavuga ko bumvikanye ko Thierry ahitaniza izo ntumbaswa ku rugo rwa Hassan, agasanga n'umugore amutegereye hafi ya station Butanyerera mu ibarabara rya Bujumbura Musaga. Hassan rero yemeza ko byagenze gutyo, ko Thierry yashikanye intumbaswa aca bandanya tumbera ku Musaga ari muri bajaji, ariko ko yigiye imbere gato aca yafatwa n'abantu bari muri tiya y'ibyo bitabona, harimwo abakozi babiri bambaye umwambaro w'igipolisi. Iyo modoka kandi ngo yo baciye imanuka iciye mu kabarabara gaca mu Kinanira kamanukira kuri Ecole Internationale de Bujumbura. Bajaji yaciye igaruka kubwira Mukasani ko wabahejeje gufatwa. Kuva ico gihe nta gakuru ka Thierry Niyonkuru. Hassan nimubona ngo niwe yabaye wa mbere gutangaza iyo nkuru, ntiyanatinya kumenyesha ko ariko arabitanga muri ndondeza. Uti bigenda gute ngo umupolisi ntatinye gutangaza ko ari karavugana na ndondeza? Ngo ni ibintu byatangaje cyane. Ikintu kiboneka ku bantu bose banyuruzwa bajeje kubonana n'umupolisi Hassan nimubona ari we Love Mohamed, nuko baba bitwa ko ari abagenzi biwe bakomeye. Iruhande y'ubwo bugenzi baba baganira ibibazo bikomeye bijanye no kutemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mutubabarire ngaha hari ivyo tudashinye gutomora, tuzoha urwego rw'igenga ruzoba ruriko rurakora amatohoza yo kuri. Abagenzi bamaze gufatwa, Hassan nimubona bandanya kuvugisha babo canke abagenzi babo, akanavuga uko vyagenze, ariko ntigera asigura ingenewe mu nyuma adakorwa ko kandi abafatwa baba bariko baravugana na Hassan bakabasangana nimero ya Hassan nk'umuntu bavuganye ubwa nyuma. Benshi mubo afatisha Hassan nimubona abakura mu magroupe ya WhatsApp nk'uko amakuru dushikira abivuga. Dufatiye ku vya Hassan nimubona akora cyo kimwe n'abandi bakozi b'iperereza batari bake, ni mugihe higeze gutegurwa kandi n'inyigisho zijanye n'imitego y'iperereza kugira abantu biyubare cyane. Izo nyigisho kandi nanone zikaba zarashizwe ku mbuga nyinshi zitandukanye kugira ngo benshi basubire bazumvirize kandi bazihe n'ababo ntibazobura abo zikiza. Gukumbura umutego Thierry Niyonkuru yaguyemwo ntiwari kumufata iyo aba yarumvirije izo nyigisho. Gorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya yayikaravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ufyonde subscribe canke s'abonner niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa n'adushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzi bawe nabo kugira ngo baje bara mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Numuhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muri ko urakora.